ndabaramukije mwese ndabashimiye cyane kuba mwasubiye kubana natwe kuri uno munsi nkaba ndi Nathalie Nyamoya nkaba ndi kumwe na Olivier Hakizimana tumaze iminsi turasangira namwe ibiganiro byerekeye urugo aho tuvuga amacarenje utubazo canke ibintu bishobora kudushikira tumaze iminsi cyane tuko turaganira ku vyerekeye amatemperament hari abantu benshi bamaze iminsi batwandikira badushingira intahe batubaza ibibazo bene data ni ibintu biryoshe cyane nashaka gushimira bimwe bivuye ku mutima umuntu wese abimenye nabatimenye rero nk'ubuheruka twavuze combinaison nk'abantu babana umwe ari umukolerique undi nawe ari umuflegmatique ndabizi yuko umukolerique n'abantu bafise temperament ikomeye cyane rimwe na rimwe ushatse ukanabiraba hari n'abatubaje rero iyo umuntu amaze kubona umukolerique babana muhunga amaze kumutahura ubwo ntagire ingorane ekanamba pas du tout kuko ni hici Imana yashize muri bo mugabo nuko c'est comme des diamants zitari bien poli rimwe na rimwe rero turakeneye kusengerwa gusaba Imana iduha ubwenge iyo umukolerique canke rero wubatse n'umukolerique musaba Imana guha ubwenge bwo kumufasha kuko igikenewe no kumufasha ngo anywane n'Imana rero ubuheruka sinzi ko rishobora kuza kudusomera niyo text hari umuntu atubaje ibibazo hari umuntu n'abandi benshi d'ailleurs batubaje ibibazo kucereka ikintu c'abakolerique cyane d'ailleurs iyo umugabo ari umukolerique kiba gisa nk'ikiremereye narababwiye yuko uyu mugore ameze nk'umukolerique umenga bamwita nk'umusazi bamwita umugore généralement d'ailleurs ariganza cyane ariko kandi aragira n'ingorane zo mu rugo nukuri abantu batagiriwe bakwe yo kuronka peut-être ubuntu bw'Imana ngo bagendere benshi barahukana abagore benshi usanga bahukana la plupart des fois n'abakolerique no pas parce que ari abana babi ariko curieusement ugasanga ku kazi n'abantu batera imbere cyane rero nashaka nabahereze Olivier abaramutse yongere adufashe dusome tubaze tugerageze twishura ibibazo batwandikiye murakoze cyane Imana ishimwe cyane nongeye kubaramutsa nanje no Olivier Hakizimana kandi nanje nongera ndabashimira hariyo umuntu rero yatwandikiye ndagomba gusoma gatoyi ikintu yatubajije hama tugerageza tugisobanure ko gatoyi yaravuze ngo bonsoir Nathalie nizere ko meze neza nariko ndumviriza audio ya vendredi kandi il me semble que couple yanje ari izo combinaison nyene colérique na phlegmatique nari numva mfise ikibazo nshaka kubibazako mbega iyo le colérique tuvuga ni messieurs adatahura phlegmatique ari madame hama kwa gukomeretsanya kukaba kuriko kuja do malampi Olivier ahereje kuvuga ngo le phlegmatique twige kuva dano koko tuvuge ibituri indani n'ivyatubabaza n'ivyatubabaje n'imigambi dufise etc. Erega le colérique n'a pas de sentiment urumva niko yanditse ariko barayifise turaza kubisigura je par exemple iyo nshatse ko tuganira akanyemerera nkamubwira icambabaje mpeza nkomeretse kurusha uko nari kwihorera sinzi n'igituma bitarampa ikigwa ngo ndeke ndabifate uko biri kuko il donne aucune valeur ku kintu ciswe ressenti wagize igihe yakublessa yumva ari ibintu vyo kuyayata canke vyo gufyina genre wewe urafyina ni nk'uko atazomenyera que c'était blessant ico yakoze bica mu guharira no gusubira gusohora ayandi majambo ari encore plus tranchant mbega none umuflegmatique azoronka karuhuko ryari mu gihe naho yoshobora kuvuga ivyo avuze vyose le colérique abisuzugura atagacira biha en plus akeneye kukumvisha kw'ingorane iri muri wewe c'est ça ma question sinzi ko yumvikana mumbabarire ku gitabo nanditse nukuri Imana iguhezagire cyane iguhezagire kuri ico kibazo uheje kutubaza novuga ni ikibazo kumbure wabajije mu majambo kandi wanditse neza ariko nibibaza abantu batandukanye bashobora kwibaza nkuko Nathalie yacishe mu gato ariko aravuga ati iyo bihuyeho ugasanga umugore n'umukolerique hari igihe kenshi bigora kubaka na cyane yajanye n'umugabo atatahuye temperament yiwe hari igihe yumva yuko yazanye umugore yiganza umugore atamwubaha ugasanga rimwe na rimwe birateye ingorane sibo bonyene
bagira divorce aragomba kubabwira bose mu buryo aya matamperama yose aradivorsa ni ukuri utagira ubuntu ngo abantu batahurane hagati yabo ni ukuri kandi abantu bashobore gukura hashobore no kubamo sacrifice no kwakirana no kwemerana izo ntambara zose abantu barazicamo sinzi nimba hariyo inyishu gatoyi Natali yoba afise kuri icyo kintu nanjye ndagira icyo ndabivuze ko ni ukuri nashimye cyane rwose kuri iki kibazo kuko ndazi ko hari abantu benshi bari bacibaza ndazi amakupure by'ukuri umugabo ari umukorehike umugore nawe atari korehike biragoye kubana n'umuntu nk'uyu nopfa ko ari umwana mubi nuko afise energy nyinshi ayijyana ahandi ayijyana mu yindi dimension ndibuka ko twigeze gutangura sinzi ko turashobora kuba baratwumvise amayodiyo ya mbere twaravuze na Olivier yuko intumbero y'izi enseignement si uko dutora inyishu hagati yacu ngo uze kurondera ingendo zo gufasha uwo mwubakanye pas du tout intumbero ni kwimenya ubwa mbere na mbere ukamenya n'uwo mwubakanye hama ukabihereza Imana nibaze ko ariho kenshi duhora dutaka tugasanga turibagiye iyindi done hamwe navuga yuko ari done nini cyane Imana mu rugo rwacu kenshi turatakara ugasanga nivyo uwo muntu turi kumwe araremvye ariko dushaka twebwe nyene kuvyikorera nashaka kubibutsa yuko mu rugo tumeze entre guillemets nk'abaforoma nababwiye ko je meze nk'umuganga mfise formation umuganga ni wategura ama protocole yo gutanga imiti akacahereza umuforoma kandi umuforoma n'umuntu adahari akazigara hagarara ndabarahiye nukuri karoronekara umuganga arashaka kubikora mugabo umuforoma ahari biramufasha seulement kenshi nuko mu rugo ya mu mugabo ya mu mugore dushaka gufata ikibanza cy'umuganga Imana henge ndamufashe none ndabigenze gute naho Imana aho kubikora iyo umaze kuruhuka rero ukavuga ati Imana uramubona warabonye ico warimye muri we hama iyo kuramwaborda ukamenya yuko uko murondera ko muvugana et c'est vrai le phlegmatique ategezwa kwiexprima kuko arafise ibintu byinshi muri wanyegeza ariko ubwa mbere uriye ko abishira kuri uwo mubakanye nabanze bishire ku Mana apana mu buryo bwo kwidoga usi mbwa kubwira Mana je ndarusha ndababaye ndagusavye unyigishe ntahuza ico wanzanye muri no rugo nyiyereka uwa mbere dayo tubanza kuvugana nawe mu rugo vy'ukuri ni Imana yo mwijuru none kenshi rero hari gihe ce n'est même pas seulement le cas y'aba phlegmatique n'abakorehike même le sanguin et le mélancolique nka Jenna Olivier hari igihe umuntu ashobora gutakaza objectif akaba ashaka gufasha uwo bubakanye akaca ashaka kubikora mu bigumbagumba vyiwe canke mu bwenge bwiwe rero ngaha akaca gikofi banajya kweri vraiment nico gituma ngaha tuhimiriza ubwa mbere na mbere kwegera d'abord le Père le Seigneur ijambo ry'Imana mwe muyera akaguhumeka akakwereka hama vyongeye akanakwambika no habamuga nti impuzu le bouclier de la foi kuko rimwe na rimwe wo mubakanye arashobora gukubita amajambo y'amabombi nukuri ubwiza bw'Imana butakurinze urakomereka et Dieu ne veut pas kukomereka rero la première chose pour toi kubwawe banza begera Imana ibanzi ku rindeshe surtout kuburi phlegmatique ntuburi passionné nka extraverti nk'umusange wewe warashobora kuba barekeje mu gatondo ugasanga vyaheze ariko aba introverti nk'aba melancholique n'aba phlegmatique apfira indane effectivement uko avuga uwo wundi yaba umukorehike yaba wundi biramubabaza kurusha donc ubwa mbere na mbere umuntu yobanza akagenda mu ijambo ry'Imana bwiza bw'Imana bukamubundikira bukaba presque une protection kuko hari birashoboka urashobora kubaho ugasanga ubanye n'umuntu ari invivable mu bwonge bw'umuntu ariko Imana yarakwambitse ubwiza muri ukumva ahubwo umfitiye impuhwe abandi barane mu byo uriko biraba sinzi ico rivyo kongereza Imana guheza gira Natali ngarutse kuri iri jambo canke kuri iki kibazo yabajije avuze ngo mbega azoruhuka ryari nagomba kubabwira akaruhuko kacu ukagarantisa n'umwe ni Yesu tanke akaruhuko kacu kari garanti n'umugabo n'akaruhuko kazokwama kari perturbe nimba akaruhuko kari garanti n'umwana cyangwa n'umugore cyangwa n'akazi cyangwa ubutunzi iminsi yose kazohura n'ibihuhuzi kuko mwibuke Yesu yaravuze ngo umunyabwenge ngo ameze nk'umugabo ngo yubatse inzu yiwe ku rutare aho rero niho nagomba kubwira umuntu ariko aranyumviriza wese avuga ngo mbenzoruhuka ryari muri uru rugo umve tanke ukirindire kuruhuka kuzozanwa n'umugabo n'umugore uzokwamura umuntu arushe kuko n'uyo nyene witeze ko kuruhuka uzomuruhisha
kuko azogera ahantu avuga ati uyu mugore cyangwa uyu mugabo ibyo ntegerezwa gukora ntacyo ntakora nararuhiye ku nzira ndaravunaguritse ni hahandi rero abantu baca batangura kwibwira kumbure si uwanje cyangwa nimba ari uwanje kumbure namubwiye ko hataragera urumva ikintu nagomba kubwira umuntu yatwandikiye mbwira n'abandi ni uko akaruhuko kawe umve uwemeye kukagarantisa ayo mahoro ni Yesu wenyine. Muribuka Shadrake na Meshake na Abedinego ni inkuru dusanga mu gitabo cya Daniyeli. Bibiliya iratubwira yuko igihe batabwa mu itanura ry'umuriro umve Imana ntiyababujije ntiyabapreservye cyangwa ntiyabaporoteje ngo ntibashike mu itanura ry'umuriro, ariko yagarantishe yuko muri iyo tanura ry'umuriro atabubasha ribagirako, iryo tanura ry'umuriro atangaruka mbi ribagirako. Amen. N'ubuzima bwacu rero niko bumeze. Imana ntizoporoteje iminsi yose kugira ngo umuriro ntuze, ariko igomba muri uyu muriro kubana nawe. Ko wibuke ni rya sezerano Imana yaduha muri Yesaya ivuga ngo niwaca mu muriro umuriro ntuzoguturira, ngo niwaca mu ruzi uruzi ntiruzokurengera. Ntaho bavuga ngo nzokurinda ntiwigere uca mu ruzi, ngo nzokurinda ntiwigere uhura n'umuriro, oya. Ariko Imana ikugarantisa sa presence. Ni nacyo gituma izina rya Yesu bavuga ngo Yesaya ariko aravugishwa kuri uwo mwana w'umuhungu azovuka, aravuga ngo azokwitwa Emmanuel, Imana iri hagati yacu. Nicyo gituma nagomba kubwira umugabo cyangwa umugore cyangwa umuntu, kuko izi nyigisho ntizerekeye ingo gusa, yaba umubyeyi yaba umwana, ariko nabo ku kazi. Kuko ibi tuvuga by'aya matamperama birakora ko n'abantu rero paraporo yabo bakorana. Hari igihe umukoresha usanga wumva umenga arakubuje amahoro, ntaguha umwanya wo kukumviriza, ntaragutahura. Nagomba rero kukubwira uri kuranyumviriza, amahoro ava hehe? Amahoro ava kuri Yesu. Icyo ni ikintu cyiza umuntu akwiriye kumenya, nicyo akwiriye gutahura. Muri nature yacu ikindi nacyo nagomba kongeramo gato ni uko iyo dushyitse muri situwasiyo yose aho tutagira kontorore tuca tuzazanirwa hama ya mahoro akagenda. Umwana w'umuntu situwasiyo yose atametiriza arafise ingene aca yumva yuko ari zone d'inconfort, yumva yuko umenga karamubanye bararaguye, ubugesera buradutse, ya mahoro aca agenda. Ariko nagomba kubabwira ngo umugambi w'Imana ni uko chaque jour dushyira muri situation tutametiriza, kuko niyo yatugeneye ko ari twe tubimetiriza, yatugeneye yuko ariyo yonyine ibimetiriza. Hanyuma ikindi nacyo mwibuke yuko mu migenderanire yacu n'Imana hariyo mode d'ordre ikomeye cyane, n'ijambo ryitwa mu cyongereza trust la confiance. Duhamagariwe kumugira confiance, kugira confiance Yesu. Rero nimba wari uremerewe ngo nta mahoro ariko araguha, umve ntayashobora kuguha, kuko amahoro si fabrication y'umwana w'umuntu, si ikintu umwana w'umuntu ashobora kurema. La preuve morandaba les Nations Unies kimwe novuga mu ma mission yayo ni ukwetabulisa amahoro ahiri. Ariko turavye ibiriko biraba mu isi turabona yuko bari limite. Rero n'uwo mwubakanye cyangwa uwo mukorana nta mahoro afise izine yayo azoguha, ni Yesu wenyine yaguha. Sinzi icyo natariyo bivuga. Nashaka kongera kuvuga kamami yuko iyo ufise umuntu mwubakanye afise ayo mafaiblesse y'umukolerique, n'umuntu afise facilement ashobora kuja mu bwibone, atigera yumviriza, yamari muri confrontation. Donc ikintu cyose en fait uzomuganiriza azokibona nko kumengura muteye. Donc ntazopfa yarumvise yuko muri ko mureshanja umusanga birorosha kunda abantu, muzohira ku rukundo rw'abana b'abantu, c'est-à-dire yo azokuyambira, azokwakira ibintu byose uvuze. Alors que umukolerique ari muri objectif yo kugira iki, yo gushika ahantu, yo kwakaka, yo gutwara, azokumviriza. Rero umuvugishije uri kuramuganiriza azokumva uri kuramuhaririza, ugutwi kwiwe kumva guharira, naho uhereje kuvuga ugusiga umutima. Twegeze kuvuga wose igihe kimwe yuko surtout ari n'umugabo, abagabo iyo babwiye kubabwaniriza ku kintu cece cyose ati nge tuganire, iryo jambo ryonyene bisigura
umenga ni demande explication alors ubibwiye umukorehike bisiguye ko rero muri aza kukwishura aza kukwishyuza ibintu byo kwereka yuko atakosa yigeze akora naho aba yayakoze ntazopfa yarabyemeye icyo nabonye rero ni uko iyo umuntu afise amadefu yaba umukorehike yaba umumelankolike yaba uwo ari we wese n'umuntu yaba afise n'ibisebe ni bibi cyane kwibaza yuko umunezero wawe bwa mbere twavuze amahoro ariko ko umunezero wawe uhagarara ko aza kwifata neza aza kuba umwana mwiza aza kugira gute bimishitse akamera nabi mu mafeblesse kuko ntibizoreka kuba kandi aya mansenyuma turiko turatanga canke ibiganiro ariko turatanga ntibigarantisa ko atangorano zose wakujamwo pas du tout ahubwo birakwekipa gusa bikavuga ati oke manu ubu rero nabonye ko intambara naho ndayigwana nabi hinge data ndozo ndabiguhereza ubu nabonye naronsa amarori mashasha atuma mbona ingene ibintu bimeze ariko ntibisigura ko intambara zizoba ziheze pas du tout ahubwo rimwe na rimwe zirashobora no kaduga rero ifupa ko twemera ko iyo uwundi amerewe nabi uba poubelle émotionnelle y'ingorane afise rimwe na rimwe cyangwa kenshi dayeri aba ariko aragaragaza so malete aba arembye aba amerewe nabi naba nta kenshi ikigereranyo cy'umuntu arwaye dufate umuntu arwaye malariya ahama wowe uri hafi yiwe uri umugarde malade ni wowe uza kumufasha ni wowe umuzanira petete indobo yegira vomise ukamutabara ariko rero bishike nk'uwo arakuvumishije ko umenye ko ari indwara ariko ni bibi ko umunezero wacu uhagarara yuko ameze neza cyangwa ari muri crise yo kuvumisa yo gushuha cyangwa utari kuvumisa urumva kuko kenshi fievre iraza igahera no bimeze neza ushimira Imana bimeze nabi bishimira ako ntiwemere ngo ube une poubelle émotionnelle y'ingorane ziwe nawe adakontorora malheureusement adashobora guhagarika kuko ntitwaremye ngo twakire imitwaro y'abandi bose nico gituma Yesu yansista ni ndabasha mu mitwaro yanyu ni wowe dukura ku imitwaro yacu sinzi icyo rivyo kongereza ko hari ibintu bibiri numva Natali uvuze ko kimwe mwibuke yuko ubwoba bwa mbere umukorehike afise n'uboye no gutakaza control kumva yuko atakimetriza wewe ico kintu kiramukorera ko cyane nubwo ari ikintu cyafekta abana b'abantu bose ariko wewe c'est encore pire urumva rero iyo nkuko uyu muntu yatwandikiye iyo utangiye kuganiriza umugabo kenshi en general uba ugomba kumubwira kenshi ibyakubabaje kandi ibyakubabaje ari wabiteye donc muri we yumva yuko ugomba kumwereka yuko yananiwe sibyo nawe ni umukompetiteur mwibuke ni umuleader muri we agomba kwacivinga agomba gushika mu objectif rero objectif afise nk'umugabo yumva yuko ari urugo rwiza wowe rero muri uwo mubonano wamusabye muri iyo conversation yumva yuko umenga ugomba kumwereka yuko afise amakosa donc ama objectif atari karayakomplice nico gituma acaja kuri defensive ageze rero no kukwishura agukubita hasi amajambo asohora kuko wewe mwibuke hari umuntu yavuze ati guconvaincre dans le mot convaincre il y a toujours le mot vaincre donc rero nawe ntagomba kumuconvaincre kuko kumuconvaincre umenga uriko uramutsinda donc nicyo gituma acaja kuri defensive ugasanga rimwe na rimwe ariko asohora amajambo uvuga uti iyo ninumira bene data nagomba kubabwira ijambo ry'Imana yavuga iyo rivuze kuri muhemu yera ngo ni muhemu w'ubwenge nicyo gituma nagomba kuvuga nashimiye cyane ikintu Natali yavuze umuntu wa mbere tubwira ni Imana urazi abantu baba introverti soit mélancolique cyangwa phlegmatique n'abantu bibikamo rero burya ibintu bibitsemwo abarundi baravuga ngo utaramundu ugatarura ibiboze donc iyo hageze kuvuga kenshi biza biremereye kuko ntuba uri kuravuga ibyabaye umunsi umwe usanga uri kuvuga ibya periode concentre rero bice biremera umuntu ariko aravyumva nicyo gituma rero nakuzi ico Natali yavuze iyo ubibwiye Yesu ugera kubibwira nyenevyo bitakigira poids kuko hari uba yabikuremereye yabikuremuruye ariko iyo ugiye kubibwira nyenevyo ukabimusukako umve ibaze nawe uko byakubabaje uko byari bikuremereye usanga nawe
bimuremereye nicyo gituma cyariyazisa muri ubwo buryo. Ikindi nacyo iyo wamenye uwo mwubakanye ugatahura uko ameze, aha rero nagomba kuhavuga ko natari yahavuze umuntu burya nibuka icyo ni ikintu cyamarutse. ni umugabo bigeze kuvuga bati mbega ko abantu baguhagurukiye bakakuvuga bakaguponda bakagira ese ntibyakwafekisi. aravuga ati franchement nuko bageze aho bavuga abana bakiri bato, abana banje, ati icyambabaje ni efe byageze ku bana banje sino kubinyerekeye ntibyigeze binkora ko kubera iki, kuko ngo Imana yamutahuje ngo umuntu wese akuzana ko umururazi burya bareka kubwira histoire yiwe ntabareka kubwira iyawe. Natali rero icyo kintu yavuze, uwo mugabo wawe cyangwa uwo mwubakanye cyangwa uwo mukorana cyangwa uwo ugutwara cyangwa uwo utwara, iyo ariko arakuzanira umururazi bene data bimeze nka pubere ntiwemere kuyitahana. aba ariko arakubwira ngo ndarembye, aba ariko arakubwira ngo ndarushe, aba ariko arakubwira ngo iwacu baragwana, aba ariko arakubwira ngo iwacu ni uku bameze, aba ariko arakubwira ngo umve uri kurimbura ibyo bambivyemwo. ariko naho uri kurabyumviriza ntiwemere ngo ubishyire mu mutima wawe ngo ubitare muri wewe kuko vyokwica. nashaka guhereza kuri iki kintu kimwe. mwemu yari afise akazi kwa consolation bwa mbere na mbere kuguhoza wowe, kuko gukomereka twese turakomereka, yaba abantu bose mu matamperama barakomereka kwa kinanswa. hama akora akazi ko kuguhoza, ariko agakora n'akandi kazi ko gukonvanka, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo c'est l'esprit de Dieu qui convaincra le monde de péché. ushaka la meilleure personne, umuntu wa mbere ashobora gukonvenka uwundi ko ari mu ikosa si wewe. ntibikunda ntibishoboka, ni mwemu yera. nukuri ndazi narabibonye mu buzima bwanje, narabibonye no mu buzima bw'abana, naraze kumva ubuhamya bw'abantu bavuga nti Imana ndabizi ko ari uzobikora ni uzomuhindura. ugasanga umuntu arahindutse no papa ko ari cyo ubweze umubwira ngo kubera yavuga ati uraziga nane navyimviriye, uko zumva umuntu ari namowe uraziga hewe ngo nasanze bya bintu rero shango nawe bikoze nabi, ukibaza igituma yabihinduye, ukibaza wabimuhinduje ukabihebura. ariko bitume mwemoye uti Imana ndabona ikibazo cy'uyu muntu, Mana ndabona ikibazo cyo mu rugo. Être introverti ukaba umuflegmatique birafise ikintu ciza cyane, kuko uriga kwanaliza ama circonstances, uriga kwanaliza ibintu mu buzima bwawe no mu buzima bw'abandi cyane bwo mu rugo rwawe, ukabona ibitameze neza. Cette force ufise yo kubona ibintu avant yuko umukarorika abishira hejuru canke avyonona, bije nibyo ari Imana je nakibonye iki kintu, ndakwinginze uze ubikore mu bwigobeke bw'uhoraho n'ukuri mwibanga, uzobona Imana ibikoze. numva twohagarika ngaho. Imana ibahezagire cyane kuri iki kibazo mwatubajije, n'ukuri mugira umunsi mwiza cyane aho muri hose. Amen.